muri benshi mudukurikiranye mu bihugu bitandukanye muciye kuri Canal Plus, Star Times hamwe no ku mihora yacu itandukanye. Turabashimira cyane, tubaha ikaze mu kiganiro cacu impano nahawe. Uno munsi dufise umutumire mukunda n'umwanditsi w'indirimbo zitandukanye, harimwo vuga, harimwo urampagije, kora hamwe n'izindi. Yitwa Vestine A.atwibiye, n'umurongozi w'umugwi witwa Jesus, niwe tugiye kwakira. Mwaramutse neza? Mwaramutse cyane. Amakuru yawe? Ni meza, ndakomeye. Nagerageje kukwintroduiza, mugabo ndashaka utubwire Vestine A.atwibiye ninde? Ego, Vestine A.atwibiye ni umurundikazi akijijwe, akunda Imana. Ego, mfise ibintu byinshi nkora, mugabo kimwe mu bintu ndi passionné kandi shimira Imana kuba yarakimpaye ingabire, ni ingabire yo guhimbaza. Ego, ahanini nibaza ko ari ibyo. Uvuze yuko uri passionné n'ingabire yo guhimbaza, mbega nyene wamenye gute yuko uri ufise iyo ngabire Imana yaguhaye ingabire? Bon, kenshi abaririmbyi birababera facile kuca bavuga ati jewe urumva nabitanguye gutya anye navyisanzemwo, mugabo jewe urabona ukiri umwana ukura ufise ibintu byinshi bigukwega, nayo mfise ingabire nyinshi numva umengizi inya vraiment izi nizo nshaka kubiki kandi nkabikorera. Mugabo mpejeje gukizwa nakirijwe muri groupe biblique aho niga kuri lycée du Saint-Esprit, habayeho besoin y'abaririmbyi kubera ko batari bahari, hanyuma nanje ndabijamo nk'ugiye gufasha. Nakunda cyane kumviriza indirimbo, nakuriye ku ndirimbo za radio vyizigiro, donc nabikunda cyane. Rero ndabigiyemwo abantu nibo babibonye plus ko ndabibona jewe, hanyuma baranyakohaje avuga ati ese gerageza korera Imana. Nanje numva umenga niho nkikizwa, mfise wa muriro ushaka gukora ikintu. Hanyuma niho nuko natanguye, hanyuma ingabire ngenda ndayidekuvra, Imana igenda impindirimbo gutyo oya nuko byaje. Hanyuma mbiga wateye intambwe yo gutangura kwandika byari? Nkuko ndabivuze nkikizwa naciye nja muri chorale yo kuri église aho nabatirijwe kuri Bomberger. Hanyuma abantu bari exprima différemment, iyo ukijijwe umuntu ari exprima différemment. Kuri jewe numva umenga gupartage ijambo birangora cyane kurusha no kubwira ikiri mu mutima no shinga intahe ndirimbye kurusha. Rero kandi numva umenga Yesu numwe, mugo ndafise Yesu wo mu buzima bwanje, numva ushaka gupartage, numva ashaka guha abandi, kandi namwemu yarampa indirimbo nyinshi nkumva umenga ati ibi bintu sino byigumizamo. Rero natanguye kuririmba muri chorale muri 2010, hanyuma 2012 2013 niho nasohoye indirimbo yanje ya mbere yitwa Haleluya. Iyo ndirimbo ntiyamenyekanye cyane? Oya, ntiyamenyekanye. Uretse ugitangura ubuhinga ntibuba bukiri bwinshi, ubukiri kura wihwisha, abantu urumva nkanayisora abo twaririmbana barampamagara bavuga ati koye kutatubwiye tugufashe gukosora kugira gute. Donc ubukiri kurigerageza, hari ibintu byinshi ubutaramenya. Rero ico gihe nuko byatanguye, nanje numva umenga sindi très fier yiho wacanje, mugabo umuntu agenda arakura bukebuke. Ahubwo nyene turashaka kudusangize ibanga ry'ingene wandika gute? Okay. Kwandika ni ikintu kiba kiri personnel ku muntu wese. Jewe kenshi ndakunda kuba inspiré n'ibintu ndiko ndacamo mu buzima bwanje. Ndakunda kuba inspiré cyane niyo ndiko ndagira prière personnelle, Bible study, ibintu bivuye mu majambo, kuko kenshi jewe mba nshaka ko ikintu mfata ijambo ryo muri Bibiliya ndarifatanye na experience ndiko ndacamo. Ndakunda kumviriza intahe z'abantu, ndakunda ubutumwa bwiza muri église. Nk'umupasiteri arashobora kuba ari karavuga, hanyuma mu ijambo ari karavuga je nkumva ndiko ndakuramo indirimbo. Nibigana kubwiye yuko biranyorohera uriyo yo kuvuga ubutumwa, ugasangira ubwo butumwa je ndiko ndavuga mu ndirimbo. Donc indirimbo nyinshi zihagaze kuri kuntahe, kuri experience y'ubuzima, izindi nazo nizo nkura mu masengesho ndiko ndasenga. Mbega Vestine wafise
abandi bantu bashobora kumufasha mu gihe yanditse indirimbo? Ico kintu kiri compliqué cyane. Nk'umuririmbyi ikintu ca mbere uba conseiller nuko iyo wanditse ni byiza ko urondera abantu bagukuriye bakagukosora, kuko sometimes hari indirimbo twandika ugasanga ntiziri biblique, wowe wumva ko irahimbaza Imana, wavuze amajambo y'Imana, mugabo hari ahantu utaburashika, sinzi ko navuga spirituellement canke gukura, uba ukeneye ko hari umuntu yumviriza ayo majambo yawe kuko ahagaze ashingiye ku ijambo ry'Imana, kuko de toute façon c'est pas ntituririmba kugira ngo turyohere abantu, ntitwita tena ibyo tuvuga ni ijambo ry'Imana, ni ubugiye nko mu kibanza c'umupasteur uriko urabwiriza, uriko urahanura, uriko uratanga hope, il faut ko ikintu cose utanga kiba kiri fonde mu ijambo ry'Imana. Rero uragira abantu bagukosora muri ayo majambo, uragira abantu bagukosora kote musique, kuko ntago umenya byose, ari abagukuriye. Rero mugabo kenshi jewe ndabikunda iyo ndonse umuntu uwo aguhanura, mugabo hari igihe usanga urahaye indirimbo umuntu ugasanga kahayemo, je byaranshikiye personnellement, arahinduye umutima, arahinduye indirimbo yayifashe nk'iyiwe. Donc nibaza ko kuri twebwe tuba dushaka gukosoza n'abadukosora turacafise ikintu turacakeneye gukura. Hanyuma abantu bumvise Vestine A.atwibiye bacabona Isanganiro Award ku ndirimbo yawe yitwa Vuga, hanyuma bakana kubona ku ndirimbo yitwa Urampagije. Imbere yuko tuvuga kuri Urampagije, nshaka tubanze tuvuge ku ndirimbo yatwaye Isanganiro Award. Yego. Hari muri 2017. Yego. Mbega wayanditse gute? Kugira ngo irinde ishika ahantu iba indirimbo y'umwaka. Biratangaje cyane, indirimbo kenshi abaririmbyi kenshi ari igihe ushaka kwandika ugasanga uri kurandika ikintu juste kubera ko ufise facilité yo kwandika. Hariho n'igihe wandika ukumva yuko iyo ndirimbo wanditse koko sina experience gusa ijiva ku Mana, urafise confirmation yuko bino bintu ni Imana iriko iragufasha gusenga, ni Imana iriko iragufasha gukora ico kintu. Rero c'est très bizarre, abantu barakunda kumbaza ati none harya wariko witogera Imana, wari ufitiye ishavu Imana, wari ugize gute? Iga ni periode y'ubuzima bwanje naciyemo, yaho nari mu bihe bitoroshe byo mu buzima bwanje, nkiri muto cyane ndiko ndaheza amashure. Byabaye isengesho kuko nivyo nari nshavuye, nari mbabaye, nari numva umenga ndiko ndabaza Imana ati mbega aha hantu ndiko ndasenga ese kuranyumva? Wovuga gusa rimwe gusa, kuko iyo uvuze birakora, iyo uvuze birashika. Ni bya bindi mvuga ati ni experience y'ubuzima bwanje, mugabo naca nibutse Imana nkavuga ati none ko ijambo ryawe rivuga gutya na gutya na gutya na gutya, none nzakurorera ijambo ryawe gushika ryari? Donc nta ntuze, sinariko ndidogera Imana, mugabo numvise umenga hari abantu benshi baca muri iyo periode y'ubuzima, numva umenga nobaha iyo ndirimbo nkuko nanje yabaye indirimbo yaje kenshi mu masengesho yanje mu buzima bwanje. Yego. Umuntu yumvirije Vuga agaca arabana Urampagije, yego, biraboneka yuko umenga Urampagije ni nk'inyishu yabonetse kuri iyo Vuga. Exactement. Birashobora kuba byafashe igihe kirekire, mugabo umuntu agenda arakura, agenda arabona, kuko kuva kuri Vuga urabona ko umuntu yagiye arakura spirituellement, yagiye aramenya ibintu byinshi muri relation, jewe personnellement muri relation yanje n'Imana. Rero muri Urampagije ari gihe wumva yuko biroroshe gushima Imana, biroroshe kumva yuko ubwira Imana uri centre y'ubuzima bwanje igihe ibintu bimeze neza. Rero iyo periode y'ibintu byo kugenda nabi yaragarutse, mugabo se tufase sine ko ndumva umenga nobwira Imana Vuga kora, numva umenga novuga ati Imana waranyigishije ko Pawulo avuga muri abi Filipi kane 12 ati naragize ibihe byo guhazwa n'ibihe byo gusonza, ibyo byose nshoboza byose n'uwo inkomezi, ubuntu bw'Imana burampagije. Rero naho nakwindimo numva umenga Mana, peu importe ibyo ndiko ndacamo, ndazi yuko rino n'ishure ryawe kandi nzovamo ndi victorieuse, mpuze nzi byinshi kurusha. Rero ubuntu bwawe urampagije nta kindi kintu nkeneye. Ego. Ndashaka uturirimbire
muri iyo ndirimbo urampagije parti ukunda cyane ndakunda parti zose mugabo numva umenga nosubiramwo kunyara ati urampagije kuko niyo centre y'indirimbo yose urampagije Yeshua amen yes ati urampagije mbega hoba hariho intahe zimaze gukora ku mutima par rapport ya iyo ndirimbo par rapport ya impact yayo zitasangiza n'ikintu je kinandyohera nk'indirimbo nk'izo nziza utagizemwo effort kuko ndibuka ko iyo ndirimbo nayanditse nari maze igihe kinini ndiko ndakora album yanje ya kabiri hanyuma ico gihe urabona hari igihe uvuga ati ari igiharuro ushaka gushikana mugabo bizarrement iyo fase yo gushaka gushikana ico giharuro zikwire zingahe canke zingahe Imana niho yajira avugana nanje irampa iyo ndirimbo mu ndirimbo zose zitwa ngo ndiko ndakora za album rero birandyohera cyane ukuntu iyo ndirimbo yaje d'une façon simple mugabo Imana ikayikoresha ibirenze byo je nayo niteze ndumva abantu bambwira ukuntu ibafasha ukuntu ibabera inyishu hariho n'abantu je banyandikiye which is funny ndabatuza kuri telefone kuri Facebook kubera urampagije kuko bumva umenga ati iyi ni nyishu y'ubuzima bwanje kandi ikingyohera muri irya ndirimbo nuko ikora kuma hari indirimbo iza ukumva izanye hope izanye ibyizigiro hari indirimbo iza ukumva ije kuvuga agakiza hari indirimbo iza ikaza kuvuga ku buntu muga irya ndirimbo abantu benshi iyo bariko baranshingira nta ngene bakorako biratangaje ukuntu bakorako diferama kandi umwe wese akaronka agasanga yumva ubuntu bamwe bagakizwa abandi bagakira donc navuze ati iki ni igikorwa c'Imana si c'umuntu donc Imana ishimirwe rero kubwicira kore iriko irakoresha kubwirya ndirimbo ego hanyuma twavuze byinshi kuri wewe mugabo hariho n'ikindi gikorwa watanguje umugwi witwa Reveal Jesus ego kubera iki mwawise gutyo watanguye ryari Reveal Jesus yatanguye ndibuka nagiye kwiga mu Bushinwa hanyuma Imana yasizemwo ukuntu yatanguye siko yabandanyije mugo igitangura hari ukuntu nka twebwe nk'abakobwa nk'abadamu mu gikorwa cyo gukorera Imana turahura n'ibintu byinshi cyane ugasanga benshi harageze une période barabivuyemo je numva umenga pourquoi pas kuja hamwe kubera iki tutokorera hamwe dufashanye aho je biba biriko yananira mba mfise undi muntu nakura canke impanuza mugo entre dames mugo ngarutse mu Burundi caragutse kurusha kuko numva umenga duhamagariwe numva umenga abaririmbyi twese apana abakobwa gusa canke abagabo numva umenga twese duhamagariwe kuba ibyete bisomeka rero yabaye nki gutora iryo zina kuko ntiryashotse riza groupe yarakoze mu nyuma Imana numvuga ko irari impishurira ryabaye isengesho ndiko ndavuga ati mwami garagaza Kristo révèle Christ cha muri jewe nkoresha kugira ngo abantu babone ko Kristo kuko hariho n'ijambo rivuga ati ko Christ a été révélé par Dieu c'est kuvuga ati ngo nitwego tiko turarévéla Christ a été déjà révélé mugo numva umenga ni sengesho mwami dukoresha garagaza Kristo mu bintu byose dukora kuko barimbyi turaca mu bintu byinshi ugasanga nturi kurabiye ico cete gisomeka mugo navuga ati ntibibe mu kuririmba gusa ndashaka n'igihe mba ndiko ndakora ibikorwa byanje bisanzwe abantu babone Kristo ntaranavuga ntaranaririmba donc ryabaye isengesho ati indirimbo twandika nshaka ko zirengera gusa kuryohera abantu bakumva ko ari umuziki mwiza wo gutambira kuryoshe mugo ikintu cyose bumva mu muziki kigaragaze Kristo naho iryo zina ryavuye hanyuma kubera iki umugwi warashinzwe mugabo na Vestine abandanya akora kwita iciyo umugwi warahabaye mugabo ntiwakuyeho ingabire fise kuko urumva nciye ninyegeza mu mugwi nkuko noba ndiko ndanka ingabire ni nko guhunga nkayo noba ndiko ndarondera échappatoire kuko sanzwe fise ingabire yanje
ndanandika indirimbo nkaziha abantu ndakosora nanje ubwanje aho ngeza aho Imana imaze kunshikana indirimbo z'abandi bantu rero numva umenga gufasha abatoyi banje nkuko nanje bamfasha abandi cankwe gufashanya entre nous nibyo byiza rero sinayizanye kugira ngo nce ntakara ahubwo nayizanye kugira ngo ngire ico nkoze simpagarare gusa kwikonsantra kuri carrière yanje mugo numva umenga ndagitse ico nkoze mu bandi ndashize mu itafari ego reka tuvuge ku migambi yakazoza nibiki muri ko murategura vuba haba muri Reveal Jesus no ku ruhande rwawe okay muri Reveal Jesus hari ukuntu twandikira hamwe indirimbo ndashobora kuyandika kugira twabivuze kare ibintu byo gukosorana nkayishira muri groupe nk'umugwi ugapartage igituma wayanditse ugapartage iyo yavuye tugakosorana côté spirituel ijambo na côté musical donc dernièrement twari tumaze iminsi turiko turasohora indirimbo twari tumaze umwaka twarakoze kuko biroroshe gukora indirimbo uri wenyene biranyaruka mugayo yo muri umugwi ugasanga nk'indirimbo zishika nka 10 zanditse abantu batandukanye ni ikintu bwifata umwanya gukora indirimbo imwe mugasora indirimbo apana umwanya gusa n'uburyo donc nibyo turimo ubuonya turiko turasohora sinovuga ati ngo turiko turitegurira concert cyangwa ikintu nk'ico oya mugaho ubuonya turiko turashira habona indirimbo twari tumaze iminsi dukora hamwe n'umugwi hanyuma jewe personnellement ndafise album shasha ndiko ndakorera ko vuba cyane umuntu azoyibamenyesha izogira gatatu ego imbere yo kukurekura turashaka ugira akajambo ubwira abandi ba artiste ya antukari ibintu bitari bike umaze gushikako cyane cyane twibira kabanga bon ndakunda kuvuga ko kenshi biranshikira nkasubira mu biganiro nakoze nkabiraba abantu turakura donc c'est pas sishatse kuvuga ngo ati iki kiba kiri ultime nico umuntu akwiye guhagarara ko mugo hari ikintu kiri très important mba nobwira umugenzi wanje w'umuririmbyi ni kumakinga sure ukaguma mu ijambo kuko hari byinshi hanze bishobora kugutwara bishobora gutwara attention yawe hari byinshi bishobora gutuma utakaza intumbero ugasanga ugarukanye attention kuri wewe twahamagawe na Kristo n'umuhamagaro kandi ico dukora cyose kigaragaza Kristo rero iyo ugumye mu ijambo iyo ugumanye gukuza relation yawe na Kristo uratanga ibintu udatanze ngo kubera ngo nakaya kwandikiye ngo tugoheruka kera tugira gute utanga ikintu ku mwanya wacu igihe mwe muyera akwemereye kukirekura donc ico numva twohanurana ni kuguma ku birenge by'Imana hanyuma ikindi naco ukagumana ariyo kenshi nk'umuririmbyi biragoye ni ibintu bitwara amafaranga menshi ico sinoreka kukivuga donc kenshi abantu barata espoir mugabo hari ikintu nizera yuko uwatanguje ikigwa muri wewe ari wakirangiza donc Imana niyo yironderera inzira wowe ico ukora ni kuba available ugakora ico ukwiye gukora hanyuma ico ukwiye gukora navyo ivyo navyo ni ugakura au niveau technique ukagira amatravail ukagira iki ugatanga ibintu biri présentable mugabo ukizera yuko Imana izobishitsa mugo ntushake kubikora ku nguvu zawe ugume wumviriza ijwi rya mpwemu yera ego ndagushimiye cyane ego turabashimiye namwe mwakoze ngira ngo mwumvise ibitari bike yashoboye kudupartaja Vestine A.atwibiye tubashimiye cyane kuba mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera tukirangirije ngaha duhana isango mu kiganiro gikurikira n'undi mutumire mushasha Imana ibahezagire bye bye